umuntu iyo abonye yuko ibintu bitagenze uko babyifuza yamaca agomba kuinfluence abantu mibwira bagumuke. Amatora sumuhero w'isi murabizi neza histoire kiraba muri este ya Congo, muri za sud na nord Kivu hari intambara. Hariho kahise kindengagihe katwigishije, hariho na kahise kimita Kivu na Kone katwigishije, turafise na kubu. Kenshi iyo abantu bagomba guhungabanya abantu bafatira kuri bya bintu genda byita bito, kuko ni dans la vie il y a les hauts et les bas. Hari igihe umuntu agusanga uri mu bihe byawe bibi, mugabo agaca kwibagiza yuko nawe uri muri bibi hariho ibyiza navyo bigeze kubaho, akakwereka yuko ivyo bibi urimo ari wo muhero. Abo bantu muzobabona muri uno mwaka. Nta mugabo ahunga ikibazo, nta mugore ahunga ikibazo. Igise kimaze kugufata, igikurikira ni kuja kwibaruka. Mu mwaka wa 2020 twarabonye abanyepolitike bakeza batsinze amatora kandi bariko barahiganwa. Ndabaramukije kandi bakunzi ba Simbizi wa Semavumba. Aha turi kuri platform za Simbizi wa Semavumba, bivanye naho muriko muradukurikirana. Murazi ko nabemereye yuko nzokwama ndabahereza ama update ndayacishije kuri no rubuga. Hama ikintu cya mbere ngo mpagare ko ndakunda football. Ubu nahisemwo kuza ndabahereza ama content nyenaya, nari nabemereye yuko nzoza nkora uko nshoboye kose uburyo mutigera mubura ama content. Hama ku bantu hari ubwa mbere bambonye je ndi Simbizi wa Semavumba. Hama nkaba dumu entertainer dinga mugabo nabemereye yuko muri bino bihe turimwo mu mwaka turimwo yuko nzokwama dusangira ijambo, kuko burya naronse amahirwe yo kumenya agaciro k'ijambo. Ndazi nawe urazi agaciro k'ijambo. Ijambo niryo ryaremye ibi byose tubona mu nyandiko zose. Murasanga neza yuko ivyaremwe vyose byaremwe n'ijambo. Mumva yuko ijambo rirafise ubu basha bukomeye cyane. Rero muri ibi bihe turimwo bya 2025 tugeze mu bihe nkuko nabivuze mu kiyago twakoranye dernièrement. Tugeze mu bihe haba amajambo menshi, havugwa menshi. Hariho amajambo aza kenshi ugasanga haraje amajambo y'ibihuha, haraje amajambo adurumbanya abantu. Niyo mpamvu navuze ati kuri bamwe twaronse amahirwe yo kuba twarabonye muri kahise ica amajambo amwe yagiye arakora iyo twageze. Hari amajambo wasanga ahungabanya abantu. Tugerageje gusubira inyuma, muribuka nka bari bakiri bato muri ko ndazi umuntu yari afise imyaka 5 muri 2015, afise imyaka 15, warafise imyaka 10 muri 2015, afise imyaka 20. Numva ko bari bakiri bato. Mugabo hari ivyo twabonye nkuko natwebwe muri za 93 na 5 ari bato. Muga hariho amajambo yoba yarakoreshejwe basanga bahungabanye. Niyo mpamvu navuze ati ko hari abantu bazoprofita muri bino bihe kugira bashikiriza ijambo. Sivyo, sinzi ko mwabonye dernièrement kuri post nagize ndiko ndavuga ku bintu byerekeye amatora, nerekana ivya Mukombozi. Hari abantu benshi bavuze hose Simbizi nuko ivyo bintu bavuga ati no,
jewe sindi umunyepolitike nta n'umugambwe n'umwe ndimo abantu batari babizi mugabo iyo habaye injyane za politiki iyo habaye kenshi abanyepolitike n'aba influenceur kwa abanyepolitike n'aba influenceur kubera umuntu aza kubwira imigambi kugira umutore arakwa influence kugira umuhiro. Rero hari umuntu iyo abonye yuko ibintu bitagenze uko babyifuza yamaca agomba ku influence abantu kugira bagumuke kugira bahungabanye ibintu biriya. Udusanga rero hariho inyifato iyo nka jewe ndabibonye kare mvuga ati ibi bintu birashobora kuza guhungabanya inyungu zanje. Niyo mpamvu njavuga uti ubu niyemeje ko zo turasangira ijambo mweniri jambo ryituze ryihumure kuko ibihe ibindi amatora sumuhero w'isi. Hari abantu nk'ubu namaze kubona ku maherezo atandukanye atanguye gukokeza ibi uya ngo mandabumvishe yuko umutahe wa mbere ndasubye kubibabwira umutahe wa mbere umuntu agira n'amahoro n'umutekano niwo mutahe wa mbere ntabwo umuntu azogubesha. Namye ndaraba ryari muri Kongo hariho murabizi neza historique iraba muri est ya Kongo muri za sud na nord Kivu hari intambara. Mwe tusanga rero mu miji hariho ugwaruka ruvyitwaramwo nabi bakaza barica abantu biba abantu baca abantu ibikonjo bagira iki babacira urubanza rwo gufa. Bavuga ati ejo niko ndakurikirana ijambo ministre wa justice karavuga ati ni gute kohangana n'intambara duhangane kandi n'abajene bariko baragira uko. Urumva bisigura yuko hari abantu usanga ata mahoro bafise ata n'umutekano baba bafise. Mugabo mu Burundi abantu mwe nabone bahari turafise amahoro turafise n'umutekano. Umuntu agace kenera kumenya ati none aya mahoro n'umutekano dufise vyavuye vyazananye eske vyamyeho nuko vyari biri hareze imyaka ingahe nuko vyari nuko vyasa. Ndashobora kuja mu Kamenge nkicara nka komanda ubu nurindi yareze urashobora kwiyumvira. Je ndibuka igihe ngira urubanza rwa mariage twasengewe mu Kamenge. Hari abantu batinye kuza mu Kamenge bivanye barazi ufite ari umuntu bivanye gasanga kuva mu mirongo Kamenge yayumvuko yari ifise yandi mateka. Mugabo no munsi barageze mu Kamenge avuga ati kumbe mu Kamenge nuko barahumva. So nuvuga rero yuko hariho amateka turiko tugenda duhindura. Hariho inyandiko zindi zishasha ziriko zirandikwa. Rero nta muntu n'umwe yokwemera yuko izi nyandiko aya mateka yosubira inyuma. Hariho kahise k'indengagihe katwigishije. Hariho na kahise k'imitakivi na kone katwigishije. Turafise na kubu hamwe imbere dufise kazoza gafatanye n'imbona kazoza mubwire mama guha amazi. Hariho kahise na kubu turafise kubu katwigisha kubu gafatanye n'imbono tukabona iyo turiko turaje tukabona niyo twavuye naho tugeze. Nambu no munsi haraheze imyaka 10 20 hari ahantu utashobora kugenda kumviza canke ziriya ugarahaje mugabo uno munsi ushoboye kuhicara ukagenda ukahateramira. Hari abantu n'ubu mubwira ati tuje ku Musaga ubwa mbere byari bigoye
mugabo hari abantu n'ubu inzi umbwira ati jya kuba ku Musaga, adashobora kuba ku Musaga, adashobora kuba mu Ngagara, umuntu adashobora kuba mu Kamenge, adashobora kuba mu Kinama. Ivyo vyari bivanye n'amateka na kahise. Hari umuntu ashobora kuvuga ati jewe no muntu ushobora gupangisha umuntu. Ivyo rero buke buke bigenda bihinduka. Hari ibintu byinshi bigenda bihinduka kandi bidahinduye n'amajambo, muga bihindurwa n'ibikorwa. Rero buri muntu wese burya muri bino bihe turimo arakwiye kwirimbura, akimenya, akamenya ati ejo narihe, ubu ndihe, ngomba kujahe. Ego nivyo turi mu bihe usanga abantu benshi kenshi iyo abantu bagomba guhungabanya abantu bafatira kuri bya bintu je ndavyita bito, kuko ni dans la vie il y a les hauts et les bas. Hari igihe umuntu agusanga uri mu bihe byawe bibi, mugabo agaca kwibagiza yuko nawe uri muri bibi hariho ibyiza navyo bigeze kubaho, akakwereka yuko ivyo bibi urimo ari wo muhero, ivyo utazobaho ari wo muhero, bigarukira ngaho utazobaho. Abo bantu barahari kandi abo bantu muri uno mwaka muzobabona. Abo bantu muzobabona muri uno mwaka. Hari abazokumvisha ati kubera naka bamwanyiye kwitoza, ati isi iraheze tugumuke. Kubera naka yatsinze amatora ntibikunda. Ivyo vyarabaye. Murazi ko muri kahise ko n'umukuru w'igihugu wa mbere yatowe byarangiye, turafise wa muco mubi cyane wo kutemera gushira aho intahe iba yashitse. Uwo n'umuco mubi cyane gose. Narabaye akarorero kihiganwa rya Irebe. Naragiye imbere nari mwihiganwa, mugabo barankuyemwo mu nyuma ndashira aho intahe yashize. Peu importe, jewe narasiguye neza mvuga yuko Fanny Lavine atari umu influenceuse, narabisiguye neza, mugabo yaratowe. Le fait que yatowe, icyo ukora ushira aho intahe yashize ukarindira ayandi mahigano. Kugira ngiye ko ntihagira abantu badujana nyabahururu, bajane nini baje bazokumvisha ibi na biriya. Mugabo nagomba ndakumenyeshe yuko buri gihe iyo uronse ikibazo uronse amahirwe yo gutora inyishu, aho niho werekana ubukomezi bw'iwawe. Ikibazo kiraje, ikibazo ntugihunga, ikibazo uhangana naco. Nta mugabo ahunga ikibazo, nta mugore ahunga ikibazo. Iyo igise cyagufashe, igise kimaze kugufata, igikurikira ni kuja kwibaruka, uhangana naco, uhangana no gutanga ubuzima. Akarero ndabahaye kigise nuko nakibonye, nuko nabonye ingene umuvyeyi atanga ubuzima, ingene bigenda. Hari ababigwamwo, hari naho bigenda neza. Niyo mpamvu namakoresha ijambo ati uwavyaye neza n'uwashikanye. Nta hantu na hamwe umugore yibungenze yigera ahungira kwibaruka, nta na hamwe. Hamaze kugera kwibaruka, lazima uko bigenda kose, bigenda neza canke nabi, bigomba kuba. Kandi iyo bibaye wakira uko biba vyagenze.
novuga rero yuko rero n'amatora uko aba kose wakira icyavuyemo ukavyakira uko nuharura amadepense uba wagize. Hari umuntu azokubwira aho na depense amamiliyoni, ndabizi neza amatora badepense amamiliyoni, amafaranga menshi cyane by'amatora, ndabizi narabikoreyemo, murabizi. Mwaka wa 2020 murazi neza, abankurikirana barazi neza yuko campagne electorale ndayizi neza, nzi ingene bigenda. Mugabo c'est pas la fête du monde. Mwaka wa 2020 twarabonye abanyepolitike bakeza batsinze amatora kandi bariko barahiganwa. Amatora aheze jene ko ndakorera Gaston Sindimwo yarakeje, ndayishimiye ati félicitations. Nuko biza bigenda. Mugabo hari abandi bantu ngaha amatora abaye babaronse umwanya ukudurumbanya abantu. Niyo mpamvu rero uno mwaka tugomba guhaguruka n'abantu dufise imbono, tubona iyo igihugu kigomba kuja turiko kiraja, turavye iyo twavuye. Ubu nta muntu azokwemera guhendwa n'urucankuriye. Ndakunda gutanga example y'abantu iyo habaye ikibazo barondera inyishu za hafi na hafi, mugabo izo nyishu nyene ziba zarondewe akaba nyene ari abarundi nyene twebwe nyene tugomba kugwanya izo nyishu ziba zarondewe. Nawe ibintu kenshi by'amabiferinga. Ndakunda gutanga example kuri shira hamwe gitwa Life. Murabona yuko ni Life Energy, aya n'amazi, sivyo? Life Water, Life Energy, barafise Life Cola, Life n'ibindi barakora ibintu byinshi. Muharure amafaranga, ndazi hari abantu baza kuvuga ngo iyi energy ngo ni copy. Ntabwo ari copy, ko nirindi shira hamwe byo mu Burundi byahinguye energy. Hariho abaguzi atunga ngaha, iyo nyine icubahiro avuze rimwe bo bumva 10. Dukeneye yuko dusohora byinshi tukinjiza ivyo twimporta, bibe bike twimporta, mugabo tu exporte byinshi. Aya ma produit mubona ahantu bakura bose ma matière première ku isoko bayakurako ni zimwe. Birababaje rero no munsi kuba umugrossiste yimporta aya ma produit, ayimporta mu madevise. Umukuru w'igihugu yavuze ati turondere solution y'ingene twogarda amadevise ari mu gihugu. Ugenda kurangura izi abivanye muri Tanzania akoresha amadevise. Uyu wirishira hamwe birisanse yuko uyu wewe agenda kurangura matière première gusa ituma izi produit ashobora kuzikora kuko abafise uruganda. Sigura ingene wacu usanga umurundi wenyene niwe bari karamugwanya n'amakopi kandi zose amaproduit yose yarondeye solution kugira amadevise ujya mu grossiste yagenda kurangura muri Tanzania nasubire kuja yahabwe agende kubitorera nganyene hafi mu ruganda. Iyi energy iyi twigiranije n'ijya yo muri Tanzania. Ijya muri Tanzania energy box igeze kuri 50,000 kubera taux d'échange bivanye n'ingene urangura abagiye kurangura. Iyi ngaha mu Burundi ukayironka ku 2028 ugiye kurangura. Umviriza iyo difference. Mwe ugasanga umurundi hakuyo supportinga ibi by'iwacu kandi bifise qualité bimeze neza, agahitamwo kuja kunywa ivyo hanze. 2 Jya narabajije ati nagiye hano mu kabare njya gukomanda nagiye gukomanda inzoga ya Braludi. Bantegeka yuko
kugira bampe inzoga ya Braludi kuri prix normal ngura inyama. Iyo nyama basanga nka brochette bahora bagurisha 5000 agaca nyoblige ariko brochette ndayigura 8,000. C'est-à-dire kugira ngure iyo inzoga ya Braludi byansaba yuko nkonsoma 11,000 par produit. Mba oblige gusora 11000 buri nkomanze boisson imwe bagaca bampereza inyama. Nuko yari condition. Ugaca usanga rero hariho inzoga waharayo inzoga zo ngo ni Serengeti ziva muri Tanzania, hariho iziza aya inzoga ziva mu Bubiligi ziza kandi nyinshi bazirangurira mu Rwanda. Izi ko n'ahantu bazirangura bahita bone kwa Munyarwanda hajya muri ville. Izi aya ayitwa Marefe, nimbaze Marefe, Stella nibiki. Zozo nta condition nimwe. Bisigura yuko des fois hari abantu n'abandi baca bikika mu kiza. Ugasanga umuntu arangura izo nzoga zo hanze, ugasanga kenshi babivizemo uruhara. Akaba ama condition akomeye ku ma produit local kugira ama produit yabo yandi aca sohoka. Niyo mpamvu rero burya rero ibi bintu dukeneye ko tugera mu mbona kazoza imeze neza. No gusupportinga kwanza ama entreprise local, ibintu byo kuza bakomorana ugasanga umwana arakoze produit yamenyekanye muri buka nk'ibigeze kuba kuri support byarigeze kuba kuri za Karibu Kiki ugasanga ari ama produit local amaze kwizegwa ngaha hako twiga system ingene ibintu tuvyexporta rero bije hanze y'igihugu byiza ama devise twenyene ngala interne tukagwana kugira ibyo bintu bihagarare. Ugasanga twenyene ngala interne maka bamuhagarikiye maka baba mwugariye kandi bikaba induru kabisa nyine abantu bikaba induru. Niyo yumvire effet impact bigira kuri economy y'igihugu. Niyo mpamvu uno munsi na cyane muri bino bihe tugezemo ni bihe umuntu wese akwiye kwirimbura akihereza vuze akamenya ati jewe aho ndi nugwaye ruhara mfise kugira ibintu bigume bimeze neza. Ibintu rero kugwa bimeze neza ikintu cya mbere ni nuko umuntu wari we wese amenye yuko afise uruhara mu vy'igihugu. Narabonye abantu abazi neza yasomye neza ingene itegeko ryanditse, ugasanga iteye uko ryanditse iratomoye mugabo bagashaka guhadikiriza ku nguvu kandi azi neza ko itegeko ingene ryanditse bitamurekurira ibi canke biriya agomba kugumura abantu. Rero twige kwimenya, tumenye kwirimbura no gusupportingana. Umurundi namba yashinze uruganda tumushikira, umuntu namba afise imigambi myiza kandi ukabona neza yuko feasibility yabyo bikunda tumusupportinge. Amatora abaye agahera uwatsinze tukamushigikira nuko babimeze. Hari umuntu yigeze kubaza ati none umuntu atsinzwe mu matora bigenda gute ucushigikira uwatsinze? Nikumenya twese nk'abasoda cyangwa nk'abapolisi. None hari abasoda ngaha bariho guhera kuri bagaza hazi intwaro barayiyoboka uwo yoboka watsinze kubera ugomba kugira kuri programme yiwe. Umuntu atsinze amatora ugira kuri programme yiwe hama afise vision kavuga ati iyi vision yanje nuko igihugu kiba kimeze uko ukajana niyo vision. Solution ntanga cyane kuri ibi byo gukomorana usanga afise entreprise uko duhanura guhanura umuntu hako umuntu yugarirwa ambwiye ati bana bigenze uko nuko niba muravuga ati je nzokwama ndabasangiza akayago kino kiyago ari umuntu atahura azobitahura ari umuntu atahura azotahura ivyo mba ndiko ndababwira n'imbono nkeneye ko tugerako kugira tugire igihugu kiri stable après tous les 10 ans murazi vyama biba mugabo turi kumwe twese amatora y'uno mwaka azoba meza cyane
nta zohungabana, ndazi neza yuko ibintu bizogenda uko buri murundi wese yifuza yuko vyogenda, buri murundi wese akunda Uburundi afise vision. Hama ndahibutsa yuko inzira nziza mu Burundi yo guhindura ibintu ni inzira iri pacifique, inzira y'amatora, inzira y'amahoro. Hama jewe ndisimbizwa Semavumba, mubandanye musapotinga uru rubuga uko urwanje n'urwawe, ibisigaye Imana ibahezagire. Hama ku muntu yoba akeneye kurangura utu duproduit, ku muntu yoba yigishijwe n'izi produit, ashobora gutelefona kuri 76 468 004 76 468 004 canke mukabasanga muri chaussée d'Uvira quartier industriel G5 uri kuraja mu Gatumba, mukajayo mugatora imizigo, hama bikurikira uzonshimira.